Dani Lavine, mama wabo Mamlao, ame bless woman, anje murabizi. Uyu munsi nanje kubabwira bashe uko ninjiye muri competition ya Irebe Best Influencer Award. Muzontore ndasabye vuba cyane ndabaha link. Ayo matora akazobera kuri site web ya Irebe. Please, ntimigera mu maramazi. Nubu ndabizeye muzobikora. Salut les amis, je suis très content de me présenter encore une fois devant vous. C'est pour vous annoncer que je fais partie bien sûr des influenceurs pour cette compétition organisée par l'entreprise Irebe, Irebe Best Influencer Awards. Je confirme donc ma participation et surtout n'hésitez pas, les votes vont sans doute se passer sur le site internet de Irebe FM. Vous aurez sans doute toutes les informations dans les prochains jours. Mais pour le moment, c'était juste pour vous annoncer cette nouvelle. Espérons bien sûr que vous allez voter pour nous parce que moi et vous, c'est l'amour parfait. Mwiriwe barundi kazi, nkaba nitwa Uwamahoro Omishensa, je suis une maman, une femme mariée et brand ambassador wa Gatabo Wine. So nashaka kubamenyesha ko ninjiye mu higanwa rya Irebe Best Influencer Award. Amatora akazobera kuri site web ya Irebe, tukazobapartaja ama link hageze ico gihe cyo gutora. Nashaka muzontore muri benshi mushigikire mukuntera intege. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Amazina yanjye yitwa Jado Nkurunziza, abanazira giti, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa biratwerekeye twese. Ibiki bitwerekeye? Gukingira ibidukikije biratwerekeye twese, iterambere ry'igihugu catwibarutse biratwerekeye twese. Hama nkaba ndicegera cutwarugwaruka ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Turahimiriza ugwaruka kugira witeho gukingira ibidukikije no mu gukunda igihugu cabibarutse no mu kugikorera. Naratewe iteka ryo kugenda muri competition iriko irategurwa na Irebe FM na Irebe Company Best Influencer Award. Ndabasabe ndabinginga mushobore kuntora ni mwumva batanguye gutora. Hello people, I'm Serena Gomez Tunga. Juste kubamenyesha yuko ndi muri competition ya Irebe Best Influencer Award. Nkaba ndabatumiriye kuza kuntora muri benshi cyane. Hama amatora azobera kuri site web ya Irebe. Ndabiteze, thank you. My name is Ami Pro, the MC is Electricity. Ndanogira ngo ndakubwira yuko ndi mu higanwa rya Irebe Best Influencer, influencer mwiza w'umwaka. Ndi kumwe n'abandi turi mu higanwa. Ndi n'umu MC mu bitaramo bitandukanye bibera hano mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu. Mu ntore muri benshi, mushigikire muri benshi kugira ngo agashimwe dushobore kugatahukana. Turizeye yuko imiliyoni 3 zizotaye wacu. Niyo batangura gutora, muzonora kuri website ya Irebe Company kugira ngo nshobore gutahukana ikibanza ca mbere. Kuko guys, nitwa Nadege Kimana, abantu benshi muzi kuri Kimana Makeup, nkabandi mu maquilleuse professionnelle, nkabandi mu higanwa rya Irebe Best Influencer Award ryateguwe na Irebe FM. Amavote azoca kuri site internet ya Irebe FM, nihagera tuzobamenyesha ku ma platform yacu yose. Merci. Umva rero jewe Andy Breezy nagenda babwire yuko ndi muri competition ya Irebe Best Influencer Award yateguwe na Irebe. Rero mukuntora uca muri website ya Irebe. Hama guys, ndabasabye ku mutima muzontore uzobugize neza. Ladies and gentlemen, we are NGK.
First of all nashaka gushima aba followers bacu bama dushigikira mu bikorwa byacu. Nashaka gushima aussi Irebe Best Influencer Award kuba yarashoboye kudufasha tugashika muri iri higanwa. Nashaka kubamenyesha yuko ihiganwa rizobera kuri website ya Irebe hama bakazoshobora gupartager ama link kugira ngo mushobore kudutora kuma link yacu. Yeah. Thank you. We're gonna make vibe. Amahoro neza ni Intore Segihembe, umwe mu barundi bakunda Uburundi, Ikirundi, imico n'imigenzo y'abarundi. Naragerageje kugira urugendo shuri nzunguruka Burundi ngo ndabe abarundi uko bari babayeho haba mu byo bafungura na cyane ivyo kwemera. Muri iri higanwa rero naje nk'umwe mu bahamagarira abantu kwitaho imico n'imigenzo y'abarundi. Murashobora kudutora muciye ku rubuga rwa Irebe canke Irebe Company. Nta kindi mpamagarira abantu atari kuntora mu gihe nzoba ndabikwiye. Imari zanje mwoba mwaramenye yuko Irebe iri kwiraorganiza Irebe Best Influencers Awards. Eh bien, umukunzi wanyu imari yanyu elle a été choisie Anaïs Mugisha Sexy Love kugira ngo aje muri ryo hayanishwa. Nizere yuko muzontora amatora azokogwa kuri site web ya Irebe. Mubandanye mukurikirana ama réseaux sociaux ya Irebe na yiwanje, comme ça je vais vous partager uko muzoshobora kuntora. Ndarindiriye n'amatora yanyu. Ibyiza by'iwacu, umunezero wacu.